Nitwa Kaneza Alice nkaba ndicegera c'utwara umugwi Imvugira Kuvura wiyemeje gukina ibijanye no gukebura abarundi mu dukino mu gikino citwa kara. Muri ico gikino tuvuga ibitandukanye dushaka gukebura abarundi, hariho ivyerekeye amagara y'abantu, agateka kazina muntu, intwari ibereye n'ibindi. Ahakuru tuba dushaka gukebura turabiye ku makosa agenda akorerwa muri ivyo bisata. Ico gikino gikinwa n'abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda, tukacisha ahantu hatandukanye, turacisha dufise groupe WhatsApp gicako, turafise Facebook ahacako na site web, turafise ni radio igikinisha umurisho. Oya nta masanamu twerekana, turacakoresha audio, na audio tuyikora bitugoye kuko dukoresha telefone. Hari ntituraronka nta gikoresho na kimwe twavuga ubu dufise kuko nta studio tujamo. Yego mu bintu bitugoye cyane n'ivyo, nta bikoresho dufise. Turatera kama abo baba bashobora kudufasha, bifuza kudufasha canke baba bamaze kumviriza ibiganiro vyacu bikabaryohera, bakafise ico bodufasha, ko bodufasha kugira ngo dushobe kuronka ibikoresho, tukaronka aho dukora nko muri studio, tukaronka ibintu dukoresha mu kwarojistra amajwi, bishobotse tukaronka n'ukuntu twofata ama video kuko turavyifuza. Kandi umva kubera ico kibazo c'uko tudafise uburyo tutaronka kuntu dukora, usanga hariho n'ibikino bimwe n'abantu usanga batavyitabira nk'abakinyi. Yego komsa turose ko aho dukorera n'ivyo dukoresha nabo n'abakinyi bogira inguvu, tukaronka abakinyi bakwiye kuko nk'iki gihe ntituronka n'abakinyi bakwiye. Aho turi mu mahanga kandi tudakunda ko dushobora gushika mu Burundi, tuba dukeneye kumenya ku mwanya ibiberayo muri ivyo bisata nyene bitandukanye kugira ngo bidufashe mu gukina. Nkaho turasaba abo baba bashobora kudufasha, bakadufasha kuronka nk'ibintu dushobore kuvugana n'abantu bari Burundi. Yego navyo turabikeneye cyane.